Ikiganiro wiriwe main turi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru asanzwe akorera cyane ku bibazo by'akarere k'ibiyaga bigari ku gihe kirekire ariko kandi asanzwe cyane ari umuhinga w'ibibazo bijanye n'inkuru zerekeye agateka kazina muntu muri akarere ka Afrika hamwe no mu makambi y'impunzi. Pierre Claver Niyonkuru, ndaguhaye ikaze. Inshuti namwe mwese muduteze amatwi, turabaramukije tubifuriza n'umwaka mwiza w'ibihumbi 2026. Yamara uyu mwaka ntiwatanguye neza ku mpunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 100 zikiri muri Tanzania. Guhera ku ndwi ya mbere y'umwaka, leta ya Tanzania yaratanguye kubomagura amazu y'izo mpunzi mu makambi ya Nyarugusu na Nduta kugira ngo batahuke ku nguvu. Nico tugiye gushimikira ko conyene. Inyarugusu amazu arenga ibihumbi 4 aramaze kubomogwa mu mazone ya 11, 12 na 13. Abayahoramwo bakubitegwa kwiyandikisha ngo batahuke. Twaraganiriye na bamwe muri bo baratubwira akababaro bafise. Jewe nk'umupfasoni mfise abana, no kuvuga jewe mu kuva mu Burundi banyiciye ku mugabo, mfise abana 6. Mwabo bana 6 nukuri ndaha inzu barayibomoye, co kimwe nabo tubanye, ibomba barugaye, amashure barugaye, ibitaro vyovyo ntitwovuga. Nukuri bamaze kubomora inzu bakabomora iwese dufise tuja, hama imvura igacijako umusonga abana hani hatari. Nukuri turatabaje oni nimba mugifise umutima w'impuhwe ku mpunzi, turatabaje muze mudutabare hano hantu turi. Mama Samia, mbe waribarutse? Nimba waribarutse, izi nzoya aba bana bato ubabona gute? Nta mpuhwe zabo? Ibitaro barugaye, ntituronka aho tubatwara ngo tugiye kubavuza. Abavyeyi nkanje bagiye ngo bagiye kwibaruka bivanye nuko ari kure mu Gikongomani, bene barugururiwe nta ngorane. Turasavye nimba mwarahaye ibitaro abakongomani, kuki natwe mwotwima ibitaro? Abavyeyi bariko barabura abana kubera bagiye kuvyara, bashikayo barushe, abana inzoya mu nda zikaba zarushe, abana bariko barapfira mu nda tuja guhamba. Nukuri nimba ufise umutima w'impuhwe, nimba waribarutse, nimba abana bawe barize, turasavye uvugire twebwe impunzi, udutabarize, ureke kuguma mu gacerere. Va mu gacerere utuvugire. Ico nongerako nuko mwebwe mujejwe agateka kazina muntu kw'isi, dutabarize nimba bishoboka, dutabagwe hakiri kare, nayo ahandi turagiye gupfa, twicanwe n'abana, twicanwe n'abagore bacu. Ivyo vyose nuko tugiye mu rupfu. None rero nimba mwemera ko tugiye gupfa mubibona muraho, nta kundi kuko yinizwe n'amata, nta wundi mwerera. Murakoze. Ego, ico nongerako nuko tuzi ko hari ishirahamwe mpuzamakungu ACR ifasha impunzi, kandi mu majambo twumva ivuga ati ntisigikiye ibi bintu vyo guhungura abantu ku nguvu. No kuvuga imutabira twararaswe, imutabira twarakubiswe, abamama barabakwa, abantu baricwa. No kuvuga yuko abantu batererwa mu miduga umenga ni ibintu vy'imizigo. No kuvuga arivyo bigomba bibe na hano. Twabwiwe ko dutegezwa kuraswa, byanka byakunda, tutahavuye mu maguru masha tuzehe. Ibibazo vyacu barabizi, rero ikiriho ACR yahoze. None ko yahoze, abantu ko bariko barabuku, ibibazo vyose biriko biraba, ingorane ziriko ziraba, ACR ntikwirabibona, ntivyumva. Aya mazwi abantu bama barungitse ijoro n'umurango, ntabashikira ntabagarukako, kata abantu uba amatiyo yarabomowe, ibitiyo biri hejuru, ko atanumwe arashika kubibona. Igihugu perezida w'igihugu ca Tanzania yahoze nta kintu na kimwe avuga. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati
ajejwe impunzi ntiyahoze, nta kintu na kimwe kivugwa. None gabatama abo nyene ba ASR nyene baza bambaye imyambaro, nibo batubomorera, nibo bariko baratwandika aya masaha, nibo batwandika baduhungura. Nivyo ASR ubu yarinziye mu kibazo cyo guhungura impunzi neza neza, isubiza abantu ico bahunze kikiriho. Twebwe turarusha. Hari umumama aheruka kuza kwibaruka, aburaho yibarukira, umwana yarayamutakaje, arapfuye, aramubuze, umuvyeyi ari mu gahinda, ari mu marira, ASR iraho, no kuvuga ibitaro vyarugawe, ibintu vyose vyarugawe, amashuri yarugawe, nta kintu na kimwe impunzi y'umurundi ibwirizwa gukora muri iyi nkambi zose uko ari zibiri, Nduta na Nyarugusu. Kandi amashirahamwe ya ASR arahari, muga nta muntu n'umwe turumva avugana ijambo na rimwe. None tubihe ishusho nyabaki, twari twabonye kumenga twaraguzwe izuba riva. Rero twege tugiye kwiyahura, ijambo rimwe. Umugwi nyabutatu ugizwe na leta ya Tanzania, iyo Burundi n'ishamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi ku isi bemeje ko ibice 97% vy'impunzi z'abarundi bari muri Tanzania ico bahunze caheze. Ico naco cari umutekano muke watewe n'intureka zo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca nyakwigendera Perezida Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Yamara abariko barasamburirwa amazu bemeza ko batifuza gutaha kuko amakuru bafise ababwira ko hakiriho nyangwa ry'agateka kazina muntu. Abo baritabariza. Turatabaje kuko turabona ko tugiye kwicwa, kuko umaze kubwirwa ngo utaha ku bushake, wagenda kwiyandikisha ubabwira ati jewe nabomorewe, nkeneye munyandike ntahe kuko nta handi mfise nja, imbeho mu mugongo, imvura mu mugongo, abana baragwaye imisonga. Nukuri turarushe, tugira tuje mwibarabara kuko murase kutuvugira, mwahoze mwabonye ko ataco tumaze. Nukuri turatabaje, nimba bikunda, nimba mufise umutima w'impuhwe, mudutabarize nukuri mutuvugire, kuko niyoyo ivuga ngo UN ariyo HCR ivuga ngo ntibirimwo. None yo bitarimwo bakatubwira ati bagira badutahane, bakavuga ati bagabo imiduga irahari, none yorungika imiduga gute kandi itarimwo? Canke nimba itarimwo kuko itohaguruka ngo ituvugire? Mama Samia nimba yaravyaye akasomesha abana, natwe akaba yarekeranye bakatwugarira, kuki atotuvugira nimba atarimwo na nyene? Nukuri turatabaje mutubohore hano hantu, nivyananirana naho turaja mwibarabara dupfe nk'abapfuye nyene, kuko mwayemeye kutwica, hatubona ko mwatwishe nyene, mwaduhevye. Rero nimudutabare nimba bigikunda. Turasavye ishirahamwe mpuzamakungu ONU rifata ingingo dukugwa aha hantu tucitwa abantu. Ubundi abantu turiko turapfa, abantu turishwe nabi, abantu turiko turahohoterwa kandi twarasemereye, twaravuze, twagumye tuvuga, n'ubu dushishikara dutabaza. N'Induta ni nkuko ntibwakeye kabiri, naho nyene amazu yaciye atangura kubomogwa ku bwinshi mu mazone ya 17, 18, 19 na 20, aho amazu arenga 6,000 amaze kubomogwa. Abakenyezi n'abana bahora baba muri ayo mazu batawe hanze, bategekwa kwiyandikisha ngo batawuke ku nguvu. Bobo barasemerera bakarira ayo kwarika. Ibintu biriko biraba mu nkambi ya Nduta ni ibintu bitari bwoba, biraduteye uruhagarara rudasanzwe, turabuza amahoro, turavyimvye umutima, nukuri turi mu guturika. Hari abo bizohava bishika bakagwara mu mutwe, hari abazogwara ama pressure. Nukuri Imana idufasha ahubwo kuko turarushe. Baraje baradusamburira kutuzu, amabomba baramomaguye, muri make nukuri turabuza yo ducira nayo tumira. Amazu barasambuye, waja kwiyandikisha ku nguvu
kugira ngo uronke aho ushira abana kugira ntibanyagirwe n'imvura, kugira ngo uronke nawe aho kika umusaya basi, kuko akazi bamaze kugasambura nta handi wabukije, ntawe waje gusaba indaro ufise umuryango, ntivyari bigikunda. Ubu rero ayo turiko turabonera mu bihangare nayo ateye ubwoba, inzara iraturembeje, baranse kutugaburira ngo twagiye kwiyandikisha bamaze kutubomorera, kubw'ivyo rero ngo ntidukwiye guhabwa indya. Ubu kuva ku munsi wa gatatu turi mu bihangare nta n'umunsi barimwe baratugaburira. Ubu ushoboye kuronka umugenzi akamuzanira utwo kurya agaburira abana utwo nyene. Ubu abana basigaye barya rimwe ku munsi iyo barose umuntu ashobora kudubaho utwo dufungura. Nuko tubayeho gushika uyu munsi mu bihangare, kuko ntibirakunda ko tuhava kandi ntibirakunda kubana tugaburira. Nukuri turatabaje cane, turasavye nyakubahwa umukuru w'igihugu ca Tanzania atubabarire adufashe uko yari yaremeye kuduha indaro gushika uyu munsi, n'ubu n'ukuri yongere. Mugabo bukeye twagiye tubona abasungusungu, imvura baza n'abapolisi bashira ikirindiro aho bita kuri Mento mu zone ya 15, basha batwiraramwo bahera mu mavirage ya 21 na 20 kuza 19. Tumaze kubona ko dushikiriwe, twabonye ko ata bundi buhungiro dufise, tuca natwe turahunga, duhungira mu yandi mazone atwegereye. Uko twahohotewe baratubomoreye kw'inzu, je nasize basize inzu yiwanje hasi, nta kintu na kimwe natoye. Ubwo bubati barajojanze ubuhema, nje nari mu nzu y'ihema, barajojanga baragira iki, hanyuma tubona ko atakundi nca mpungira mw'izone twegereye. Batubomoreye ko amazu kubera ngo twanse kwiyandikisha ngo dutahe mu Burundi, ngo mu Burundi hari y'amahoro. Natwe turabona neza kuko Uburundi ntibumenyerwa na cane cane yuko icyo twahunze kitarahava, leta yatwirukanye ya CNDD-FDD n'imbonerakure zabo niho bakiri. Je umuryango wanje barawishe barawutoteza, baranampora ko narongoye tudasangiye ubwoko, naje barampasa ndahunga n'umuryango. Mubona ndi rero ngaha muri ibibomoka vy'amazu twara tubanye na hanyene, kuvuga twebwe barabomorewe mazu kumvo tutaramenya. Ari ku munsi wa gatatu mu cago niho twaza tubona polisi gisungusungu, inzego za leta ya Tanzania zinjira ngaha. Maniho rero batubwiye ati sohora imizigo, twibaza n'ibindi, tubona barabomaguye amazu. Naje nateba ndashikirwa rero, se n'umwana mutoya umupfasoni aheruka kwibaruka, n'ubu mugira murakabona n'aka kayoya ngene kangana. Twe turi n'ibibazo imibiri mu kuturemvya, tugiriye tuva niyo tuja. Rero gushika uno munsi turara ahanyene mubona abantu barakinja. Ibiriko birabera muri ayo makambi abiri ya Nduta na Nyarugusu vyibutsa ivyabaye mu mwaka wa 2012 aho abarundi bari barahungiye muri ico gihugu nyene birukanwa ku nguvu, bamwe bakasiga ubuzima, abandi bagakomereka, abandi ndetse bakaburirwa irengero, aho hari gihe ikambi ya Mutabira yaturigwa. Hari bamwe mu bari barahungiye imutabira n'ubu basubiye guhunga Uburundi ijya kabiri bagasaba ubuhungiro muri Tanzania. Abo basaba ko ico bita ubugizi bwa nabi bwabereye imutabira butosubira gushika muri zo kambi zibiri. Dufise intuntu n'umubabaro n'agahinda gateye ubwoba gakomeye, kuko uri kuraraba ibiriko biratubako n'ibintu mu mateka ya kiremwa muntu kw'isi ataho byigeze kuba. None rero impunzi z'abarundi turarushe, kuko uhereye nka twebwe tugeze mu zabukuru dufise imyaka 67 duhunga kuva mu 65 na 5, 6, 9, 7, 2
n'umunani 93 2015 nuko duhunga igihugu c'u Burundi intambara zagiye zikurakuranwa nuko ziba muri co intambara za politike nuko y'abantu bize twebwe abanyagihugu tugapfa tuzira politike y'abantu bize tutazi ico turiko turazira. None rero 2015 turahunze manda ya gatatu ya Nkurunziza nuko twibaza ngo duhungiye Tanzania tugiye gukira, mugabo kugeza uyu munsi tudakira nyabuna nuko tugira dupfe nyagupfa. Munsi Tanzania yafashe ingingo yo kutwirukana ku nguvu iriko iradusenyurira kw'amazu nuko bakoresheje igisungusungu c'abakongomani n'abapolisi nuko n'umukuru w'ikambi yitwa Siyasa Manjenje n'abo bikorana muri ofisi yiwe nuko abo nibo bahagarariye ico gikorwa co kudusenyurira kw'amazu ngo dutahe mu Burundi. Biboneka ko harimwo ijambo rya politike rinyegeye, nuko bahejeje kugusenyurira inzu baca bakubwira ngo genda kwiyandikisha utahe. Nawe mu Burundi utarigera wiyumvamwo kujayo, hanyuma rero ugiye uvuga uti nyandika barambomoreye inzu, nuko kuko nta handi hantu njanja, nuko abana bari mu mbeho bafashwe n'umusonga babugaye, ibitaro bugaye, nuko umuntu arwaye ntahaja kwivuza. Urumva nyene n'abantu bagize bati nibagombe bapfe ntaco bakitumariye bakimaze. None gabanya kubahwa nk'amakungu turiko turatabaza impunzi z'abarundi, turatabaza twitabariza, muremeye nyene dupfe burundu, kuko niyo tuja mu Burundi tugiye gupfa, kuko abantu bose bahunze manda ya gatatu ya Nkurunziza bandikiwe kwicwa, kuko ngo neza ko ngo abo bantu bato bato batanguye guhunga, nuko bari bazi ngo ibanga ry'abanyepolitike bagombye gukubita kudeta muri 2015 ngo abo baciriwe urubanza rumwe n'abo banyepolitike bari bateguye gutembagaza ubutegetsi, nuko muri 2015 ngo abo bose bazocirwa urubanza rumwe rwo kwicwa. None mwumvaga abanyakubahwa tuvuye tujahe? Murakoze. Ico nongera ko kucerekeye ibi bitaro, nukuvuga mu Barundi twari dufise ibitaro ahantu hangahe habiri, zone y'10 na zone ya 8, aho hose barugaye. Hama bamaze kuhugara ugiye kwibaruka mu gikongomani ugenda witwaje amahera. Nukuvuga mu kwitwaza ayo mahera uri umukene ntaco ufise uvuga, canke utarose abagutabariza ngo baguterere nturonke ico uvuga. Nk'umuntu akenerwa kugenda yitwaje 100 mw'ifishe kugira ngo atabarizwe hakiri kare, atabagwe hakiri kare. Twebwe n'ukuri tuza twarushe, twananijwe nuko guhohoterwa. Sinzi ko abakongomani ari bari impunzi bonyene, twebwe abarundi twahunze kuva kera, kuva basokuru ba kera aribo batanguye guhunga. Natwe bato tuza tugira dusazire hano mu buhungiro, tugenda twongera tugaruka, tugenda twongera tugaruka. Turatabaje rero
bamwe mu baharanira agateka k'impunzi nk'ishirahamwe CDH Vicar ribona ko amategeko mpuzamakungu akingira impunzi ariko arahonyangwa izuba riva. Leopold Sharangabo arongoye iryo shirahamwe rikorera mu makambi y'impunzi. Itotezwa riko rirakorerwa impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania mu ntumbero yo kuzitahukana ku nguvu no guhonyura amategeko vraiment vyeruye kubera ko ingingo nyinshi zirerekana ingene impunzi ibaho ariko cane cane hariko harahonyurwa ingingo ya 33 y'amasezerano y'i Geneve mu 1951 ingingo ivuga ko atagihugu na kimwe gifite uburenganzira bwo gusubiza impunzi ku nguvu aho yaje iva. Ivyo rero tukaba tubona ko biriko birakorwa na leta ya Tanzania ku mugaragaro kuko kubabomagurira amazu kugerageza uburyo bwose ngo batahe harimo byo kugara amashure byo kugara amavuriro ni ibintu byose ubona ko ari byo kugerageza kugondoza izo mpunzi kugira ngo zitezomoke kugira ngo zemere kwiyandikisha ku nguvu. Ariko rero twebwe twihweje neza tubona ko ivyo bintu bitoroshe kuko siko byari bikwiye kugenda cyane cyane ko tuzi neza ko muri ayo makambi y'impunzi harimwo impunzi by'ukuri bidapfa gushoboka ko zosubira mu gihugu. Twavuga nk'akarorero hariho abahoze ari abasirikare bavuyeyo bariko bararonderwa cane, harimwo abantu bagiye mu myiyerekano abapoza muri politiki, hariho abari hagati y'akazi na muntu, abo bose usanga bari muri abo bantu benshi bari muri ayo makambi y'impunzi muri Tanzania. Kubwira abo bantu rero ngo nibiyomore batahe ni nko kwishora kuri songoye kuko ntivyoroshe ko abantu bashobora gushika mu gihugu bakoroherwa cane cane turavye ingene vyagenze muri 2015 imbere yuko bahunga kuko benshi muri bo bahatswe kugandagurwa abandi baratotezwa ariko birangira bashoboye guhunga. Gusubira mu gihugu rero kuri abo bantu basanga ba bantu nyene babatoteje ni ikintu by'ukuri kitumvikana kandi kitoroshe ku muntu wari we wese. Arico gituma rero twebwe muri CDH Vicar dusaba ubwa mbere na mbere leta ya Tanzania kubahiriza amategeko nawe yisinyiye ubwayo, ibonye rero ko byanse kwibandanya ifashe izo mpunzi z'abarundi kwibandanya haye indaro izo mpunzi z'abarundi ikabidekarara ikavyema aho byayinaniye ariko idafashe nyiwe gutahana abo barundi aho baje bava, ahubwo ikavugana na hasere nabo bakavugana n'ibindi bihugu gutyo bakarondera ahandi hantu bashira izo mpunzi bidashoboka ko zishobora gutaha muri iki gihe. Turasaba kandi leta y'u Burundi kutabandanya ishimbere cane kuja kugerageza gushira pressure kuri Tanzania kugira ngo yemere gutahukana izo mpunzi canke yemere kuzirukana. Ivyo navyo nyene n'uri no kurenga amasezerano kuko ntabwo bikwiye ko igihugu gishobora kugerageza uburyo gisanga impunzi aho zahungiye aho ziri mu ntumbero yo kubandanya baziburabuza. Hase rero nayo turayisaba cane gushiramo inguvu kuva mu gacerere ikerekana aho ihagaze, nubwo abakozi bayo bo hasi bagiye barerekana ko bashigikiye leta ya Tanzania, ariko ivyo ntibikwiye. Birakwiye ko haboneka urwandiko rwa HCR ikavuga iti twebwe turashigikiye ko abarundi birukanwa ku nguvu canke twebwe ntivyumvikana ko twemera ko leta ya Tanzania ihonyura amategeko. Nico gituma kumbure batariko barashira habona urwo rwandiko bashaka kutemanga neza ko bari nyuma ya Tanzania kuko n'ibintu biteye isoni hamwe urwego nka HCR kwerekana ko ruri nyuma ya leta ya Tanzania nubwo twebwe ariko tubibona. Turasaba kandi rero amakungu muri rusangi gukurikirana hafi ico kibazo c'impunzi muri Tanzania kandi bakategeka bakabuza Tanzania kubandanya ihonyura amategeko yasinywe ku mugaragaro, amategeko ico gihugu n'ibindi bihugu byose byasinye harimo Burundi. Igihe umugwi nyabutatu wahitamwo gutahukana ku nguvu izo mpunzi z'abarundi ziri muri Tanzania wemeje ko kundwi hazoje haratahukanwa abagira ku 3,000.
yamara Burundi buriko burakira izo mpunzi zitahuka zivuye muri Tanzania busanzwe buhanzwe kandi no kwakira impunzi z'abakongomani zirenga 100,000 muri kino gihe zihungira mu Burundi. HCR mu Burundi rivuga ko abo bakongomani babaye mu bukene n'inzara bikomeye mu bice bitandukanye by'igihugu aho bagiye barashigwa mu makambi. Ni naho iryo shirame rivugira ko kwakira abahunguka bavuye muri Tanzania no kwakira abahunga bavuye muri Kongo bitoroshe kandi bishobora kubangamira agateka ka bose kuko ubushobozi n'amikoro yo kubakira ari bike. Umufasoni Rose Mede Dusenge yaserukiye ishirahamwe mpuzamakungu HCR mu mpera z'umwaka uheze mu nama yabereye Ingozi mu buraruko bw'u Burundi yifuza ko hakorwa ubuvugizi kuri abo barundi. Ega ntitwanse ko bataha tuvuze un minimum de conditions. Ego ivyo birumvikana c'est normal mais cela n'empêche pas que le plaidoyer à notre niveau iba hama ikabutisa cyane n'imyaka. N'umugwi w'igihugu wigenguje w'agateka kazi na muntu CNIDH niko ubibona. Urongoye uwo mugwi Musenyeri Martin Blaise Nyaboho ahanura leta kwitonda. Ni mu gihe leta ya Tanzania yifuza ko mu kwezi kwa gatatu y'umwaka amakambi y'impunzi ari muri ico gihugu yoba yugawe. Nyaboho wewe abona ko n'ivyakogwa gihutihuti bizotuma agateka k'abo barundi kabangamigwa. Twebwe rero aho tuvyumviye nk'abarongoye umugwi wa CNDH twavunitse umutima kuko turavye abahora bataha bavyishakiye bashika 1,000 canke 2,000 kwiyinga. Vyari vyiza leta yashobora kubakira bakabaherekeza bagashika ku mitumbi wabo no matongo yabo, ariko gutahana 82,000 mu mezi 2 canke 3 nibaza yuko leta itoba yavyiteguriye neza. Narirya leta ifise izindi mpunzi nyinshi rikirakira mu gihugu, izi mpunzi ziva muri Nord Kivu no muri Sud Kivu. Nagomba rero gusaba leta y'u Burundi ko yogirana ibiganiro na leta ya Tanzania ico kiringo bakacigizayo gushika kumbure mu kwezi kwindwi. Kubera iki? Mu kwezi kwa 12, ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu mu Burundi ni gihe c'imvura nyinshi. None uri karahunguka n'uturengeti yikoreye ku mutwe agenda aranyagirwa nyerera, wumva vyogenda gute? Ni gihe utubarabara twinshi two mu misozi tuba twatwawe n'inzuzi, imodoka yojana abo bantu wumva yoca ingwe bashikanira ku misozi wabo. Ca gatatu ni gihe abanyagihugu bogiye kubakira bazoba ariko bararima ivy'impeshi. Nukuvuga ico gihe bazosanga ata muntu numwe yiteguye, naho bari bateye akamo ngo abari mu nama nshinga amateka bazobe hafi kuja kubakira. Nibaza yuko naco nyene nkizoba ari gihe rero notera akamo leta yuko yokwigizayo, yosaba Tanzania ikigizayo iryo sango. Ngatera akamo rero abo bazumpunzi zacu, bene wacu, bashiki wacu, abavyeyi bacu bari muri Tanzania ko botangura gutegura imitima yo kugaruka mu Burundi kuko igihugu kiri mu mahoro. Hanyuma nibabaha ko karyo ko kuzotaha izuba ryaka hasusurutse bazobigirane umutima mwiza. Nishiramwe mpuzamakungu rihana agateka kazi na muntu Human Rights Watch risaba ko ico gikorwa co kwitondegwa kugira ngo hahunguke abavyifuza, nayo ababona ko ataragira ko bahunguka bagume bakingiwe n'amategeko mpuzamakungu muri ico gihugu bahungiye. Mu nshuti bagenzi, hano niyo duce turangiriza kino kiganiro. Pierre Claver n'inkuru nariko ndakibashikiriza, ndabifurije umusi mwiza.